Bakunzi twamadusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu cete Paulo yandikiye abikorinto, icete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto, igice ca 13 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Ni igice ca 13 cose. Abikorinto ba mbere igice ca 13 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Umutwe w'amajambo handitse ngo ingabire iruta izindi. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga, canke icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo, noba ndubusa. Kandi naho notanga ivyanje vyose ngo ngaburira aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo, ntaco vyomarira. Urukundo rurihangana, rugira neza. Urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ivyago, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Rurenza ko muri vyose, rwizera vyose, rwizigira vyose, rwihanganira vyose. Urukundo ntaho rushira. Ukuvugishwa n'Imana kuzokugwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokugwaho, kuko tuzi agace kandi tuvugishwa n'Imana agace, ariko aho igihinguye kizoshikira, ivy'agace bizokugwaho. Nkiri umwana mutoya navuga gwana, niyumvira gwana, nibwira gwana, maze gukura mva mu vy'ubwana. Kuko ubu turabira mu cirori vy'ijiji, ariko ico gihe tuzoraba nk'abarabana imbona nkubone. Ubu nzi agace, ariko ico gihe nzomenya rwose nk'uko namenywe rwose. None rero hagumyeho ukwizera n'ivyizigiro n'urukundo, ivyo uko ari bitatu, ariko ikibiruta n'urukundo. Amen. Kubw'iki gisomwa, Imana iguhezagire waduteze amatwi, Imana iguhezagire usoma kandi ugasomera abandi, ugasangiza abandi ubutumwa bwiza. Mukundwa nkundira ndakware nti ikiruta vyose n'urukundo. N'amajambo aremereye nga ntawe yasigura ngo ayaheze, umurongo wose uraremereye umuntu yowiga kwindwi yose. Ariko aratwereka ingene umuntu ashobora no gutanga adafise urukundo, ashobora no gukora mbere agakoreshwa n'ibintu vy'Imana adafise urukundo. Reka tusuzume urukundo rwacu, turabe uko dukora, twiyubare cane, twige kuco urukundo riko ruratubarira ngaha, kuko ico uzokora cose mu rukundo kizogira ubushobozi. Umwanditsi w'indirimbo ni Salomo, indirimbo za Salomo nyene igice 8:6 n'uwindi baravuga ngo urukundo rurakomeye nk'urupfu, mu mbere n'amazi menshi ntashobora kuruzimya. Ndakubwiye, ndagutumiye ngo ukore mu rukundo, ivyo bizorama, ivyo bizogira inkomezi, naho abantu bohaguruka kubizimya, kukugwanya, uzobinesha. Paulo yandikira Abagalatiya mu gice ca 5 avuga ngo kuko muri Kristo Yesu ari ugukebwa, ari ukudakebwa bitagira ikimazi, kigira ikimazi ni ukwizera gukoreshwa n'urukundo. Ukwizera kwawe, ivyizigiro vyawe, kuvugishwa kwawe, gufasha aboro, bya bindi vyose vyiza tubikoreshwe n'urukundo. Kimwe mu bintu bizogufasha kubona igipimo c'urukundo gihambaye, Imana n'urukundo, Kristo niwe atweretse urukundo. Kimwe mu bintu bizogufasha mu gusuzuma no kwamuvuga ngo mbega asangwa ari Kristo yobigize gute.
mbega ibi Kristo yovuga gute, mbega ibi Kristo yobitatuye gute, yobigize gute. Yaravuze ngo bazotumenyera ku byo twama. Pawulo yabarira abagaratiya ababwira ati mu gice ca 5 nyene ku murongo wa 15 avuga ngo bene data, umurongo wa 13, bene data mwahamagariwe umwidegenzo, mugabo rero uwo mwidegenzo ntimugire urwitwazo rw'akameremere kanyu, ariko urukundo rubatere gukorerana. Agacerekana n'ibintu byinshi muri ico gice ca 5 c'abagaratiya umurongo wa 22 avuga ivyo mpwemu yama, akavuga ngo ariko ivyo mpwemu yama kuri liste ya mbere bitangura n'urukundo, akavuga umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kumwizigirwa n'ibindi agenda avuga, ariko gitangura hejuru n'urukundo. Bazotumenya ku byo twama, niko Kristo yavuze. Nimwakundana niho bazomenya ko muri abigishwa banje by'ukuri. Ndagutumiye rero ngo usubire wiyumvire ukugena ubayeho, uko aravuga ngo mu minsi ya nyuma urukundo rwa benshi ruzotimba, ruzoba uruheyiheyi, ruzokanya. Reka Imana idufashe tugendere mu rukundo, twigire ku ijambo ry'Imana cy'urukundo uko rumeze n'ingene rukora. Imana idushoboze, Imana igushoboze, Imana ishoboze, Imana tugire neza twese. Uragahezagirwa n'umuremyi wawe yagukunze. Urakoze. Umunsi mwiza, ijoro ryiza, umurango mwiza, aho uherereye hose, umugisha ubane nawe.